AEF ryama ryatunganije iri higanwa ubu mwaka kugira gatatu turitunganya. Iri higanwa ryerekeye abanyeshuri bo mu gisata ca nyuma c'amashuri ya kaminuza, abanyeshuri bo muri école doctorale, ariko twovuga yuko ari higanwa ry'igihugu cyose kuko mu Burundi dufise école doctorale imwe. Si higanwa rya université y'u Burundi gusa, ni higanwa ry'abanyeshuri bose bari muri école doctorale, nabo bari bahurukiye mu université yose dukorana yo ngaha mu Burundi, kuko AEF ikorana n'amakaminuza yose yo mu Burundi. Akamaro k'iri higanwa, iri higanwa ni higanwa ryerekana aho ishuri kaminuza rigeze mu bijanye n'ubushakashatsi, dufatiye ku ico gisata ca nyuma c'amashuri ya kaminuza école doctorale, rikerekana aho abanyeshuri bo muri école doctorale bagejeje ibikorwa, bakavyerekana mu minota 3, bakavuga ivyo bamaze kugerako, bakongera bakerekana n'ico bishobora kumarira igihugu, ico bishobora kumarira ubushakashatsi bwo kw'isi yose. Nkuko mwabibonye, twari dufise abanyeshuri 10 berekanye ivyo ariko barakorako, barekana aho bageze, barekana n'akamaro bishobora kumarira igihugu cacu, cyane cyane dufatiye kwihangiro ryo muri leta, no kuvuga igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere 60. Cyane cyane barerekana kandi n'ingene novuga ibikorwa byo muri AEF bigenda bikorera ku bikorwa by'igihugu. Igikorwa ndiko ndakorerako nubwo kiri mu rurimi rw'igifaransa ni mbega ukoresheje nk'iteleviziyo cyangwa ikindi kintu kibona mu kwigisha ururimi rw'igifaransa ku mwana wo mu wa mbere cyangwa wo mu wa kabiri, nta karusho kahari gusumba aho wobikora ukundi. Mu bushakashatsi turiko turakora n'ibindi vyinshi tumaze gusoma, dufatiye no kuvyo hanze, ni ubuhinga bwiza cyane kuko umwana yiga ariko araraba, uwo ariko arasubiramwo abamubona, nimba avuga nabi ntasubiramwo aho yavuze nabi, ahubwo yigana aho yavuze neza, bigaca bituma agahugu kwiwe kagororoka n'igifaransa kikabaciza. Nk'iki kirakenewe mu gihugu. Urwaruka rwinshi rurafise imigambi ruriko rurakora, ariko rugatinya kwinjira mu mahiganwa nk'aya. Birakenerwa ko haza harabaho abakora nk'uku ikigo AEF cabikoze, bagategura amahiganwa nk'aya, ugaruka rukerekana mu Burundi ico rushoboye, mbere bibaye ngombwa rukerekana no hanze ko rufise ico rushoboye. Iyo umuntu amaze kwipima ku bandi, kuko ntushobora kuba mwiza uri wenyene, umuntu aba mwiza bafatiye ku wundi, vyotuma ugwaruka cyangwa igihugu cacu tuba imbere nk'uko mu bindi bihugu biza biragenda. Igikurikira nuko azoshoja guhiganwa n'abandi mu bindi bihugu. Ni ukuvuga rero mu byo tubafashamo ni nko kubushira hamwe, turavye ibihugu byose AEF irimwo, tukaraba n'ama université AEF ifise ahurikiye hamwe. Ayo nayo ubu tugeze ku gitigiri c'ama kaminuza 1200 kw'isi yose, numva ko ari benshi cyane. Bisigura ko AEF nigo rwego runini ruhuza amakaminuza ku isi. 1200 ni menshi cyane. Hanyuma aba banyeshuri berekanye ubuhinga, berekanye n'akarorero ku bandi bari nyuma. Twabahaye ibidari 4 ba mbere, uwa mbere akaba ari bazoca serukira Burundi mu iryo higanwa mpuzamakungu. Tukizera yuko nawe nyene azoshobora kuvyifatamwo neza, akazana akarusho ku gihugu.